Benjamin Netanyahu yoba yapfiriye mu bitero vya Iran byo ku munsi w'ejo wa gatandatu igenekerezo rya 14 ntwarane. Hari video yabonetse mwafise intoki zitandatu byateje ibibazo byinshi ku mbuga hwaniro, aho benshi bemeza ko iyo video yakozwe na AI ngo nayo ubundi Netanyahu yapfuye kera. Nubwo atawukundwa na bose, uyu mugabo afise abanzi benshi bamwipfuriza urupfu haba muri Israel ndani no hanze yaho. Hari n'indi video yabonetse mwari kugura coffee n'ubundi benshi ntibemeye ko iyo video ari y'ukuri. Abamuzima canke yapfuye, uyu mugabo afise ico yisangije mu bandi bategetsi. Yagirizwe ibyaha by'intambara ndetse the International Criminal Court ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha yasohoye umutego kumufata inyuma y'ubwicanyi bw'agahomera bunwa yakoreye muri Gaza. Muri video turavuga kuri uyu mugabo urugendo guye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1949 gushika uno munsi ku igenekerezo rya 15 ntwarante, aho benshi bari kumuharura mu bapfuye. Igenekerezo rya 21 gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1949 i Tel Aviv niwo munsi Benjamin Netanyahu yabona izuba. Yavutse ari umuhungu agira kabiri kuri se Benjamin Netanyahu yari umuhinga mu vyakahise, akaba kandi yari no mu batanguje Zionisme hamwe na nyina Zira Netanyahu. Uyu akaba yita cyane ku bikorwa byo muhira. Ariko kugira rutahure neza urugendo rwa Netanyahu, reka mbanze ndabasubiza inyuma gato mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1945 igihe intambara ya kabiri y'isi yose yari ihejeje kurangira. Muri iyi ntambara imiliyoni 6 z'abayahudi barishwe n'abanazi ba Adolf Hitler. Abacitse ku icumu bategereza kurondera ahantu hizewe hari umutekano, na cyane cyane ko hari hasigaye rumbagwa n'aba bari basigaye bari bafise traumatisme. Nubwo intambara yari irangiye kandi ubudagi bwari bwatsinzwe, aba bayahudi bari bacitse ku icumu ntibari bagishaka kuguma muri Europe. Benshi bahungiye mu bihugu vya Amerika, Canada na Australia. Muri izi mpunzi harababona kure biyumvira uko borokora ubwoko bw'abayahudi bwari bugiye guhona, maze bashinga Zionisme. Ukaba wari umuhari wumva ko byanka byakunda Palestina ari ubutaka bw'isezerano ku bwoko bw'abayahudi. Batanguye kuva mu buhungiro bagana Palestina, ndetse hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1945 n'igihumbi kimwe n'amajana 1948 abayahudi 250 bari bamaze gushika muri Palestina. Mwomenya ko muri iki gihe Palestina yari koloni y'Abongereza. Umuryango mpuzamakungu ONU wari uhangayikijwe n'iki kibazo c'abayahudi bari bafise traumatisme y'ihonyabwoko bari bakorewe n'abanazi. Maze ku igenekerezo rya 29 munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1947 ONU itegeka kugaburamwo Palestina ibice bibiri, igice c'abayahudi babashitsi n'igice c'abarabu barabasangwa, ariko agace ka Jerusalem kakaguma hagati. No kuvuga ko atanumwe yakagaba. Ku igenekerezo rya 14 Rusama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1948 David Ben Gurion umusioniste yarakomeye muri ico gihe yatangaje ko ashinze igihugu ca Israeli mbere aca premier ministre wa mbere w'iki gihugu. Ibi abarabu ntibavyemeye kubera ko icambere bari benshi kurusha abayahudi. Ikindi kandi nibumva ukuntu bonyaga ubutaka bwabo mu vyitwazo vya Bibiliya ngo handitse ko Palestina ari ubutaka bw'isezerano ku bwoko bw'abayahudi. Ibi rero babibonye nk'amanyanga yo kubanyaga. Ivyaje gutanguza intambara yahuza abarabu n'abayahudi yatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1948. Ibihugu vy'abarabu nka Egypt, Jordan, Syria, Iraq vyashigikiye Palestina maze batera Israeli, iki gihugu gishasha cari gihejeje kuvuka. Iyi ntambara Israeli yarayitsinze maze abanyapalestina barenga ibihumbi amajana 7 barahunga, ico bise Nakba. Ahari hajije kuvuka injyane zizomara imyaka amajana n'amajana hagati ya Israeli na Palestina. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1956 umuryango wa Benjamin Netanyahu wimukiye muri Amerika i Pennsylvania, mu nyuma barahava baje Philadelphia. Benjamin Netanyahu na mukuru we Jonathan Netanyahu barose indero y'abanyamerika, biga mu mashure yaho bakora bakunda gukina football. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1967 Benjamin Netanyahu yasubiye muri Israel. Iki gihe yaragiye muri Esmeo
ikaba yari service militaire obligatoire. Uwo mwaka nyene intambara y'imisi 6 yaradutse, Israeli yongera gutegwa. Iki gihe Netanyahu nawe yari mu bafashije muri iyi ntambara, ndetse Israeli irayitsinda mbere icayagura akarere isigara igenzura agace ka Gaza, Cisjordani, Jerusalem yo mu buseruko, imisozi ya Golan hamwe na Sinai. Ahejeje amashuri y'igisirikare muri Israel, Benjamin Netanyahu yasubiye muri Amerika yiga kuri MIT, Massachusetts Institute of Technology, ahava yungururiza kuri Université de Harvard yiga ibijanye na architecture na management. Iki gihe abanyamerika bamwita Ben Netai kubera ko Benjamin Netanyahu byarabagora kuvuga. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1976 habaye ikintu cadurumbanije ubuzima bwa Benjamin Netanyahu. Kwigenekerezo rya 27 ruhesha umwaka nyene, indege y'ikompanyi y'Abafaransa Air France yahagurutse Tel Aviv yerekeza Paris mu Bufaransa, ari kibanza kugira escale ya Athene mu Bugiriki. Imaze guhaguruka ku kibuga c'indege ca Athene, yashimuswe n'abasirikare b'abanyapalestina maze bategeka indege kwerekeza ku kibuga c'indege ca Entebbe muri Uganda. Iki gihe Uganda yatwarwa na President Idi Amin, maze akorana n'aba basirikare b'abashimusi abemerera gukoresha ikibuga c'indege ca Entebbe kugira bagere ku cyo bari bakeneye. Batanguye gucangura abapasaje, abayahudi baje kwabo abandi kwabo. Abandi rero bahavuye barekugwa, kiretse abayahudi barenga 100 basigaye mu minwe y'ibi byihebe. Nta kindi basaba Israeli kwari kurekura imfungwa z'abanyapalestina bari bapfunzwe na Israeli mu bihugu bitandukanye, ariko Israeli iravyanka maze hitamwe kubabohoza hakoreshejwe ingufu za gisirikare. Muri iyo operation bise Thunderbolt, indege za gisirikare za Israeli zagurutse ibirometero birenga ibihumbi 4 kuva Tel Aviv gushika Entebbe, zizanywe no kubohoza abayahudi bari bafashwe bugwate. Iyi operation yari irongoye na Jonathan Netanyahu, maze bashikira kuri terminali y'ikibuga c'indege bica ivyihebe n'abandi basirikare b'Abagande bari bahacunze. Muri iyo operation rero mu bari bafashwe 102 baratabawe, 3 muri bo baricwa. Umwe nawe yitwa Deborah Broch asigara gwariye muri Uganda, ariko mu nyuma nawaza kwicwa n'ubutegetsi bwa Idi Amin. Ariko hampande yababishwe hari nakandi kantu katagenze neza. Uwararongoye ino operation Jonathan Netanyahu, mukuru wa Benjamin Netanyahu, nawe ntiyasubiye inyuma ari muzima, yarashwe isasu ryo mu mutima nawe barapfuye. Mu masaha yakurikiye muri Amerika, Benjamin Netanyahu yakiriye ubutumwa bw'incamugongo ko mukuru we Jonathan Netanyahu yaguye muri operation Thunderbolt. Urupfu rwa mukuru we rwagoye kwakira Benjamin Netanyahu, ndetse bituma hindura kariyeri y'ubuzima bwiwe, yihebera politike. Mu mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1970, Benjamin Netanyahu yakora nk'umu economist muri Boston Consulting Group. Yaraboneka kandi mu mamedia menshi y'abanyamerika, agahagarara ku vyumviro bishimagiza Israel. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1979 yavuye muri Amerika asubira muri Israel. Hano yahise aba umudiplomate, mu nyuma mbere aba umu ambassadeur wa Israel muri ONU. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1988 yabaye umushinga amateka avuye mu mugambwe Likud. Injyane hagati ya Israel na Palestina nizigeze zihagarara, ariko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 habaye amasezerano y'amahoro hagati y'ibi bihugu bibiri, maze aba premier ministre Yasser Arafat wa Palestina na Yitzhak Rabin wa Israel bahurira mu gisagara ca Oslo muri Norvege kugira bashira umukono kuri aya masezerano yarahagarariwe na President Bill Clinton wa Amerika. Netanyahu niyumva neza ivya masezerano, kuri we nta mahoro ashoboka hagati ya Palestina na Israel. Iki gihe yatanguye kumenyekana, ndetse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1996 atogwa kuba premier ministre. Politike yiwe yari claire, kwizeza umutekano wa Israel, kugwanya n'inguvu ziwe zose zishoboka Palestina, no gukora ibishoboka byose ngo nikibe igihugu cigenga, ndetse no kwagura igihugu ca Israel mu kwihagira ubutaka bwa Gaza na Cisjordani. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1996 yongeye kwitoza muri mandigira kabiri, ariko aratsindwa. Yabaye nk'uvuye muri politike, ariko yongera kugaruka mu mwaka w'ibihumbi 2009 aho yongeye gutorwa kuba premier ministre. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 President Barack Obama yatowe kurongora Amerika. Ubu niyumvikanye neza na Netanyahu kuri politike yiwe mbi yo kwica no kwangaza abanyapalestina. Vyose vyaje guhinduka ku butegetsi bwa Donald Trump, aho mbere Amerika yahita yimura ambasade yayo yivana Tel Aviv iyijana Yerusalemu
igisagara kiri mu matati hagati ya Israeli na Palestina. Ibi byashavuje abanyapalestina maze babibona nka kigenzo ka Amerika na Israeli. Benjamin Netanyahu yatangiye kwagirizwa ibiturire n'ubunyonyezi gushika naho mwaka wa 2020 ajana imbere y'ubucamanza kugira yiregure kuvyo yagirizwa. Yarabaye wa mbere hamagajwe imbere y'ubutungane muri Israeli mu gihe yarakiri mu mabanga. Ibi byatumye atsindwa amatora yakurikiye mwaka wa 2021 maze Naftali Bennett amusubirira mu mabanga ya premier ministre. Iki gihe Israeli yari mu ngorane nyinshi za politike, injyane mu migambwe, mu nama nshinga mateka, gushika naho guverinoma ya Naftali ibadiso iratembagara maze hatunganywa andi matora mu mwaka wa 2020. Icatangaje abantu wa wundi yagirizwa ibiturire n'ubunyonyezi gushika nahajanwa mu bucamanza niwe yatsinze amatora. Uyu ni Benjamin Netanyahu. Mu mwaka wakurikiye 2023 umuhari wa Hamas wakoze igitero caciye inkokora guverinoma ya Netanyahu. Abayahudi 1200 barapfuye maze Netanyahu atishavu kuri Mossad, iperereza rya Israeli, kuba barafashe mininirwa makuru yavuga ko Hamas ishobora gutera Israeli. Ibi byatumye akora ibitero byo kubutaka mu gace ka Gaza, ategeka kwica igihema cose ku buryo hano habaye amahano yatumye isi yose haguruka. Maze International Criminal Court, iyi ni sentare mpanavyaha mpuzamakungu, isohora umutayo wo kumufata kugira yishure kure ya mahano yakoze muri kano gace ka Gaza. Hanze ya Israeli yaratukwa, indani muri Israeli naho nyine yaratukwa, na cyane cyane ko benshi batanatahura nuko yagarutse ku butegetsi. Ariko abarundi nibo bayamaze bati uhagarikiwe n'ingwaravoma, ashigikiwe na leta z'umwe za Amerika, nta na kimwe yinona, nta na kimwe bimutwaye. Mu mwaka wa 2024 Donald Trump mugenzi we mpfamfe yongeye gutsinda amatora yahiganwamwo n'umudemokrate Kamala Harris. Iki gihe Benjamin Netanyahu yagize icyumviro cyo kurengagaza na Liban, agakora ibitero kuri yaho gato ku birometero 1500 ahani Tehran muri Iran. Yegereye mugenzi we Donald Trump amumvisha ko bategerezwa gufashanya mu kwikura ku butegetsi bwa Ayatollah Ali Khamenei. Amerika yari isanzwe ifitaniye amasezerano yagiranye na Iran. Iran yemeye gukoresha uranium yabo muri project z'umuyaga nkuba, bakirinda gukora ibigwanisho rohonyanganda, ariko Amerika nayo igakuraho ibihano yari yafatiye Iran. Ibi byariye Netanyahu maze yumvisha Donald Trump ko bategerezwa kwikura ku mwansi, maze Trump nawe aramwumvira arenga ku masezerano bemeranya gutera Iran. Mu kwezi kwa Ruheshi umwaka wa 2025 Iran yaratewe ariko nayo irivuna. Ni intambara yamaze iminsi 12. Mu nyuma intambara yarahagaze yongera kuvyuka ku igenekerezo rya 28 Ruhuhuma umwaka wa 2026 aho Amerika na Israeli ibazinduka baturira Tehran. Ibitero byahitanye Ayatollah Ali Khamenei. Ni intambara n'uno munsi kibandanya kandi kabiri kiragira ingaruka mbi ku butunzi bw'isi kubera umuhora wa Hormuz wahise wugagwa n'abagardien de la révolution muri Iran. Twarabigarutse ko mu yindi video. Amateka ya Netanyahu ni maremare. Uyu mugabo yagirizwa ibyaha by'intambara ariko ntiyiteguye kurikura ubutegetsi bwa Israeli. Bamwe bamubona nka shetani ntoya, abandi bakamubona nk'umukiza yaje kugwanira igihugu ca Israeli. Wowe uramubona gute? Andika icumviro cyawe muri commentaire, video isangize n'abandi, kandi wibuke gufyonda like na subscribe. Tuzosubire mu bindi biganiro.